muradukurikirana ndabaha n'ikaze none makuru atekanye ikirere cyo kuri wa mbere igenekerezo rya 2026 Usama mwaka wa 2025. Mu gitondo haritezo ikirere kirimwo ibicu vyinshi mu ntara zose zigize igihugu cacu. Ahazoba hakanye gusumba handi akaba ari mu ntara za Bururi, Kayanza na Ngozi aho ibipimo vyo kuri degrees Celsius 13. Ku muhingamo naho hitezwe ikirere kirimwo izuba n'ibicu bike bike mu ntara zose zigize igihugu cacu, nayo ahazoba hashushe gusumba handi akaba ari mu ntara ya Cibitoke aho ibipimo vyo kuri degrees Celsius 29. Mu gitondo hitezwe ko izuba rizoseruka igihe cy'isaha 12 zirenga umunota umwe rirenge igihe cy'isaha 12 zibura iminota 2 zo mugoroba. Hano rero nihagarukira n'amakuru atekanye ikirere mwateguye ni kugo Ijebu. Makoye cyane kuyakurikirana Alice Ningabira. Nije neko ndabashikiriza naho utaha.